bashitse ahari ububiko bw'umwavu w'ikawa bariboneye imifuka irimwo uwo mwavu wamaze gupfa kuko wataye igihe. Abo nabo sabandi ni bamwe mu bagize umugwi washizweho n'umukuru w'igihugu ngo ukurikirane ibijanye n'ikawa n'icayi mu Burundi. None vyagenze gute uwo mwavu hononekare ntukore ico wagenewe? Umuyobozi mu ntara ya Kirundo ajeje uburimyi, ubworozi n'ibidukikije yishuye avuga ko ikigo Odeka caho barungikiye waramaze guta igihe. Uwo mwavu muri Odeka mubanye ngaha waje nkuko mubonye ko nta mezi menshi umaze ngaha, waje waraheze nyene uko biri bawuturungikiye kugira ngo tubishobore kuwushira ku mapepiniere y'ikawa imivyaro mishasha turiko turagira. Ku kibazo c'icatumye bemera kuwakira kandi warataye igihe avuga ati bariko barakira umwavu ikamyeza y'umwavu ntibabanza kuraba date uzohererako, barawuzana mu magazine y'agatora kakira kubera mu magazine duvise umugoro no muvuga ngo aja kuraba ngo umwavu wararenze kandi uzi kuzanywe na Odeka. Mu mugwi ujaje gukurikirana ibijanye n'ikawa bahejeje kuvyibonera barumiwe. Bituvyakirana nk'umubabaro kubera ko umwavu washitse mu bubiko bwa Odeka mu kwezi kwa kabiri 2023 ariko ntivyumvikana ingene umwavu ugiye gupfa mu kwezi kw'indwi mu mwaka 2024 kandi mwumva ko uzumaze umwaka urenga mu bubiko bwa Odeka. Bikadutangaza cyane nk'umugwi rero ingene umwavu utashoboye gutangwa ku gihe kandi umwavu wari wahashitse hakiri kare ukagera aho urinda gupfa, kandi ababijejwe la direction agronomique yo muri Odeka ari hiri kandi ari jeje kushikiriza abene gihugu ku gihe. Irya myavigurwa amafaranga kandi gurwa amafaranga menshi cyane na cyane cyane kwigurwa amafaranga mva makungu. Ivyo rero tukabona ko ari ubuhombe cyane ku gihugu cacu. Mu kigo Odeka ikigo catanze uwo mwavu wataye igihe nabo babivuga kwiki? Jewe ndi umuyobozi mukuru nabo dukorana kuva ku itarike 13 zo kwa gatanu 2024 twagiye mu mabanga uwo mwavu uza waramaze gutangwa. Urumva neza ko twebwe sitwe tubibatswa kuko natwe turiko turabibona ubu tugiyeho. Mu gihe ico kibazo c'umwavu w'ikawa wapfuye watanzwe na Odeka no mu zindi ntara, ubu uri mu baremyi b'ikawa mu mugwi ukurikirana ibijanye n'ikawa baramenyesha ibizokurikira. Umushikiranganje yarateye akamo asaba ko uwo mwavu wogarukanwa mu bubiko bwo ku ntara uve mu bene gihugu ntuhave wonona isi kandi ngo wonone n'amagara y'abantu. Hanyuma uwo bizoboneka ko ari we responsable uko umwavu wononekaye ntushikira bene gihugu, amategeko aratomoye. Igihugu cy'Uburundi n'igihugu kigengwa n'amategeko, ntabwo barero ko n'ibihano bizokurikira. Ariko kandi baranavunira urugohe impande zose zijejwe kuronsa umwavu w'ikawa abarimyi ibyabaye ntibigasubire. Kagera ko dutera kamo ikigo Odeka kugira ngo gikorane n'uwatsindiye isoko y'umwavu wategerezwa gutangwa ubu kugira ngo uzoshigwe mu ikawa mu kwezi kw'icenda umwaka 2024 kwisekeza gimirije. Tugasaba rero watsindiye isoko ko yokwakwanya kugira ngo ntituzogaruke muri ibi ngo umwavu wononekare, amafaranga y'igihugu yakoreshejwe mu kugura yononekare abe nk'ayatakaye. Ariko kandi nikawa ategekanije gufumbirwa ntizifumbirwe, murumva ko umwimbu ndusubira kuronka wa wundi kandi n'akanovera kikawa y'Uburundi karatakara. Kuri iyo nkebuzo mu kigo Odeka abarongozi bashasha bahari bavuga bati ico twiyemeje nuko tugiye kuraba kuja hamwe nabo baduhaye dukorana ndetse n'inzego n'ubushikiranganje dukubukira kugira ngo turabe ko umwavu nk'uwo utosubira kuzuratangwa mu gihugu. Nimba ukenewe kuronderwa kare tuwurondere kare hanyuma utangwe ku gihe. Uwo mugwi washizweho n'umukuru w'igihugu umenyesha ko muri kino gihe bashwaye mu ntara zose z'igihugu kuraba ibibazo vyose bijanye n'igisata c'ikawa.